munsi wa gatanu igenekezo ya kabiri gitugutu umwaka wa 2020 Chuti bakunzi mukurika makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikwikira ingingo yo gukuraho uturusho duhabwa abakozi bo muri kaminuza y'Uburundi bagiye mu zabukuru yafashwe muri ndamukiza uno mwaka ishobora gutuma hasubira kuba icuka kibi mu bakozi bo muri kaminuza y'Uburundi. Umushikiranganji w'indero aratabariza kaminuza mikete yarungikiye umukurira muri leta umushikiranganji wa mbere. Kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashigikira abategetsi badashaka kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga yakamiye mucogeje abanyuruza amatungo y'igihugu bivugwa na Alexandre Niyunge ko arongoye radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru muramukurikira. Amezi atatu ya mbere ya Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ibisata nka byose by'igihugu vyagiye bisubira inyuma bivugwa n'abantu barenga 400 bitabiriye amatohoza bita sondage yagizwe n'amaradiyo RPA Inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance. Ido nido ni mukanyisasi. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Umushikiranganji w'indero aragabisha kucuka kitameze neza mu bakozi bo muri kaminuza y'Uburundi. No nyuma yaho hahagarikiwe agashahara karonswa abakozi ba kaminuza bageze mu zabukuru. Mwikete yandikiye umushikiranganji wa mbere, umushikiranganji w'indero amenyesha ko hamwe atacokogwa atinya ko abigisha ba kaminuza bashobora guhurumbira ayandi makaminuza yo mu karere canke ayabikorera utwabo akorera mu Burundi. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo. Muri iryo kete yanditswe ku igenekezo rya 30 Nyakanga umwaka wa 2020 umushikiranganji w'indero Dr Gaspard Banyankimbona amenyesha ko yaganiriye n'impande zose zegwa ico kibazo harimwo abaserukira amasendika urongoye kaminuza y'Uburundi hamwe n'umushikiranganji w'ikiga ca leta ariko ntihagire inyinshi ivamwo. Dr Gaspard Banyankimbona aributsa muri iryo kete ko abakozi ba kaminuza y'Uburundi bagenga uno munsi n'amategeko yasubiyemo mu mwaka wa 2015. Muri aya mategeko harimwo ayabaha uburenganzira bwo kuronka umushahara kubazoba bakukurutse mu kazi. Kuva aya mategeko agiye mu ngiro kubw'umushikiranganji w'indero ngo nta myidogo yari kirangwa muri kaminuza y'Uburundi, ariko kuva iyo ngingo ikuweho mu kwezi kwa kane uyu mwaka hatagishijwe n'inama abakozi ngo icuka si ciza mu bakozi ba kaminuza, aho umushikiranganji yerekana amakenga ko abigisha bashobora gusubira guhurumbira amakaminuza yo mu karere na cane mu gihugu c'u Rwanda, abandi nabo bagasezera bagiye mu makaminuza yigenga uko bafatwa neza. Nkuko biri muri iryo kete ngo ingaruka zishobora kuva kuri ico cuka nuko ibisata vya master na doctorat vyaheruka kuvuka araheze imyaka 3 bishobora kubura abigisha. Kubwa Dr Gaspard Banyankimbona umushikiranganji w'indero ngo yihweje icuka kirangwa mu masendika y'abakozi ngo nihagarikwa ry'akazi rirashoboka, ari naco gituma saba umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni guhagurukira ico kibazo bishobotse ingingo yahagaze igasubizwaho kugira ntihagire ivyononekara mu bikorwa vya kaminuza y'Uburundi buca yugurura umwaka w'ishure muri Munyonyo umwaka wa 2020. Bertrand Ngendakuriyo arakenuye kuvuga ko abafatwa babagiye kubazwa ngo nukwemanga ko atakigiye gukogwa kugira mabi ariko arakorerwa abarundi ahagarare. Ivyo bivugwa n'umushinga manza Yves Runyagu umwe mu baburanira abakorera mabi yagahomera bunwa ahanwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu Burundi. Ayivuze nyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka guha amenyesha makuru akavuga ko ayo majambo ashobora gukoreshwa nk'ivyemezo imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Umushinga manza Yves Runyagu yaramutumire mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na Patrick Mitabaro. Novuga ntibiratobaza kubera ko bigaragara ko umutegetsi mushasha nawe atakigora ashaka kugira gukora kugira ngo ahagarike ukudahana mu gihugu. Uko kudahana ari nako kwatumye ibi vyose bishika. Ibibazo byose mwumvise ngo hari haba abafatwa kumvuza amatohoza haba mu nyuma hakavuga akazamwo ukunyuruzwa ivyo mu byukuri ivyo novuga nti no gukingira ikibaba ababikora kandi nawe nyine arabizi umuntu wese arabibona. Ubu rero kuvuga ibintu nk'ivyo mu gihe hari abantu imiryango igumi komindura ati abacu banyurujwe, mu gihe imiryango igumi ikomindura ati abashubishwe, mu gihe abantu hirya no hino baguma berekana ibiziga vyatowe aha naha
kandi bikaza kugaragara ko abo bantu bari bahagaritswe n'inzego za leta canke abantu bitwaye ko bakorera hafi y'inzego za leta. Aho biragoye ingene ugaruka uri umukuru w'igihugu ngo ivyo bintu uca uvuga novuga mu buryo bworoheje nk'uko ngo bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Aho ni nko kuvuga ngo ni nko kubwira abandi bariko barabikora ngo bandanya mukora muri mu ntumbero nziza. Mbega none aho muraheza mugaca mugira muti ibi byashijwe n'umukuru w'igihugu nibindi mu vyagiriji bizotuma ubutungane bukora. Ego cane kubera ko nk'ubu murabona kandi birumvikana leta ihari nta nkeka ko izoshira ingufu nyinshi mu kurondera ko isubira kugarukana ishusho nziza mu makungu, ikarondera ko nkumbure amatohoza ariko arakorwa n'amasentare mpuzamakungu cane cane nka sentare mpuzamakungu y'irahe ko ajya amatohoza yohagarara. Ivyo nta nkeka ko bazogerageza kuko n'ahandi vyarakozwe za Kenya za Sudani n'ahandi. Muri urwo rugamba rero ibintu nk'ibi birafasha kugira ngo umuntu yerekane ati yamara abo bantu naho bavuga ko ayo matohoza yohagarara naho bariko barasaba ibi, ku rundi ruhande ukuri nuko abantu bariko baricwa kandi muri uko kwicwa ntaco bariko barakora nabo kugira ngo babihagarike. Kwivuguruza k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku itegeko ryo kumenyesha amatungo y'abategetsi ngo vyongeye iceyi ku butegetsi bwiwe. Iyo ni insiguro ya Alexandre Niyunge ko arongoye radio Inzamba Gateka kawe kubwiwe ngo umukuru w'igihugu yahaye uburenganzira abategetsi gusahura amatungo ya leta atacamira. Alexandre Niyunge ko nawe nyene yaramutumira mu kiganiro Club de la Presse. Ingaruka mbi rero kuvyerekeye ingene amatungo ya leta atezwa kubahirizwa nuko uno munsi nk'ivyo novuga nti n'uburenganzira bwahawe abafise ivyo bajejwe, abafise ivyo batunganya bw'ukwiha kuri ubwo butunzi bakanyonora bakabitwara ko ari ivyabo kuko nta kintu na kimwe ngo bazoheza barabe ngo mu nyuma ko batanyonoye bazorabira kuki. Mbeko utavuze uti ko winjiyeyo ufise ibi nibi nitwaheza tuzoraba n'ivyo wafise yabivuze metre bofatira kuki. Vyerekana neza yuko koko ingaruka niyo yerekana ko ata impinduka nimwe yo kwitega na cane impinduka ijanye mu bwiza mu guhinduka two kwitega kuri yo ati mbijanye na leadership umuntu yumvira ko yohindura kugira ngo hare atera imbere mu vyiza muga ntatera aje inyuma. Ikindi naco yindi nayo novuga ingaruka nuko nivyitwa ko hoba hariho na cane abafasha Uburundi bari bafise icizere ko hashobora kuba impinduka hanyuma hagasubira gufashanya gufasha Uburundi bigasubira bigatangura navyo vyerekanye ko abo bantu baberetse bati ntabe kuko ivyo biri mu vyo tuma abo bazana imitahe bazana icizere kiratakara koko urumva n'ingaruka nyinshi ku gihugu kujanye intwari bereyo nta niyari hari nta nuwo hiteka ko kuko nta ushobora kwitega kwishuri yo vyara inyana naho byogenda gute. Alexandre Niyunge ko arongoye radio Inzamba Agateka kawe mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye ca televiziyo Renaissance uyu munsi mukurikira igice c'inahe ya Dieudonné Hakizimana yasinzikajwe ubuzima inyuma yo gufatwa n'urwego rw'iperereza. Tumukurikire. Je nitwa Hakizimana Dieudonné nari umusirikare umufabe. Je umunsi fatwa hari tariki 19 z'ukumunani mu 2015 ninjiye inkambi camona banaje kumfata abantu bafasha police hamwe n'abasoda bantwara nabi baca bantwara muri tamajoro muri GD banshikiriza umukoloneli yitwa Inyasi hajijwe iperereza mu gisirikare yambaza ngo ni twari tumaze imisi turondera niho mu maya camagara abapolisi baca bantwara muri documentation hari ma 6 heures z'umugoroba gushika saa 10 z'ubuca baca baransohora bantwara muri Kamuha mugasho bita serire
mugasho nasanzayo abafunzwe b'abasivile barindwi harimwo abajene bafatiwe muri Kongo bafungwa amezi 3 ku mugoroba hacaza umukomande yitwa Kazungu aje gutwara babahungu b'abajene bafatiwe Kongo babatwara Kazungu yakora muri documentation mwico gihe je baca bashaka kunsohora ngo ngende ngo dusohokane ngo tugende niho jewe nanka kuko bwari bwije je baca barampeba aca twarabo abatwaye amaso yabayayo kuraba sorindwi muri uwo mwanya niho utwara kambi kamoha bita major minani batazira amababa yacagaruka akazana n'abasoda bambaye civile ngo mubuhe gose bakacaswa kamboha nka bakadada muri uwo mwanya acaragenda izijoro azananye nabo nyine bari bambaye civile baca baza bandasa mu maso toroshi cyumva ikintu bancumise ku kuguru niho umunsi wa dimanche baca binjiza abajene bakwiye kinanira truwa saa 12 hacagaruka Kazungu acara batwara bakaca bapakira pick up batwara nk'indagara baca bafuka ihema no ko nashitse mu mpimba ndakira ndamererwa neza no gusohoka naca mva mu mpimba mu ijambo president yavuze ibyo gusohora abantu bamaze imyaka mu intahe yose ya Dieudonné Hakizimana muzoyisanga ku mihora yose ya televiziyo Renaissance guhera kuri wa gatandatu igerekezo ya 3 gitugutu ibice 60 by'abitavye amatohoza bita sondage yatunganijwe n'urunani rw'imimenyesha makuru radio Inzamba radio RPA na televiziyo Renaissance bisanga amezi 3 aheze ibintu byarayangaye ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ibice ndwi gusa navyo bibona ko ibintu bimeze neza abitavye amatohoza bakaba baharugwa kubarenga amajana 4 inkuru na Clementine Kanyamuneza mu gisata c'amagara y'abantu ibice 31 kwijana barashima ingingo ubutegetsi bwafashe mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca coronavirus nayo ibice birenga kuri 91 kwijana baranegura ukuntu ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwitwara mu bijanye n'umutekano mu mezi 3 aheze Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ibice birenga kuri 26 kwijana nibo bashima ibikorwa vyiwe ku bijanye no kugwanya ibiturire mu gisata c'indero ibice 22 kwijana ntibashima uko igisata gitunganije mu Burundi ibice 92 kwijana barababazwa no kudashaka kwitaho agateka kazi na muntu ariko ibice 11 kwijana bavuga ko badashimishwa n'ukuntu imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yifashe naho hari ubutegetsi bushasha mu Bushikiranganji bw'imigenderanire ibice 74 kwijana baranyotewe ko umubano unagurwa hagati y'u Burundi n'amakungu ibice 70 kwijana nibona akamaro ko gutahukana impunzi mu gihugu mu gihe ibice 30 kwijana babona ko abarundi bose bahunze botahuka mu gihugu cabo ibice 87 kwijana bishuye ku bibazo vyacu bifuza ko impunzi zotahuka ari uko zivyishakiye mu bishuye ibibazo muri iryo tohoza bita sondage abarenga ku bice 39 baba mu Burundi mu gihe 61 kwijana baba mu mahanga ibice 52 mu bakoze muri ayo matohoza bari hagati y'imyaka 35 na 54 abandi bari hagati y'imyaka 18 na 34 bagera ku bice 30 kwijana hamwe n'abarenga ibice 17 bafise imyaka 55 kurenga nayo abagabo akaba ari bo bitabiriye iryo tohoza ari benshi ku bice mirenga 84 kwijana. Clementine Kanyamuneza arakenuye igenekerezo rya 2 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kwirinda gukoresha ingimba mu byo abantu baba bariko baraharanira umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres mu butumwa yatanze kuri uno munsi yibukije ko dufise umwansi umwe wa COVID-19 muri kino gihe uyu munsi kandi uhimbazwa mu gihe dusanzwe twibuka urupfu rwa Mahatma Gandhi intwari afatwa nk'imboneza mu baharaniye amahoro hadakoreshejwe igikenye dukurikire Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence.
uyu munsi mpuzamakungu uhimbaza ivuka rya Mahatma Gandhi ugaragaza ingufu zo gutorera inyishu ibibazo bidaciye mu ngimba. Uratwibutsa ko dukwiye guharanira ivyumviro Mahatma Gandhi yagwaniye, gushira imbere ubuntu, gukingira abantu bose no kubana mu mahoro. Uyu mwaka dufise igikorwa gikomeye cyo guhagarika ingwano kugira tugwanye umwansi wacu rusangi nawe akabari COVID-19. Igihe ico kiza catangura narahamagariye amakungu guhagarika izindi njyane zose. Uno munsi bidusaba kongereza inguvu kugira uguhagarika izo njyane mu isi yose bishoboke imbere yuko uyu mwaka uhera. Ivyo vyogabanya vyinshi cane, harimo kugwanya inzara no kurondera ibiganiro byo kugarukana amahoro. Ivyo bisaba kurengera ukwinubana, kandi ndabona ko ari ivyotuma umuntu yizera. Mu bice bimwe bimwe ingwano yarahagaze. Ibihugu vyinshi byo muri uyu muryango, abarongoye amashengero, amashirahamwe yadaranira ivyicaro vya politike n'abandi barashigikiye ako kamo nateye. Igihe kirageze ko twongereza inguvu twisunga ivyumviro vya Gandhi n'ingingo ngenderwako z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Now is the time to intensify our efforts. Let us be inspired by the spirit of Gandhi and the enduring principles of the UN Charter. Ano makuru tuyasozerere muyavugwa mu gisata c'ubutungane. Imisi 347 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu igenekerezo ya gatanu ruheshi, sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Kuwa 30 uw'umwaka bashira umunyoro w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose. Bagizwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba naho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, eka shimire nabo bose bafashe kuyatunganya nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.